Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musangwa amahoro nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mukurikire amakuru twabateguriye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 10 myandagaro umwaka wa 2022 ndahere ku ngingo nkuru ashimikiye ko miliyari zirenga ijana z'amafaranga y'amarundi niyo leta ya Gitega ishobora kuzoshumbusha ishirahamwe Pacific Tobacco International mu gihe yobandanya inana kuganira mu ntango zano makuru muca mu byumba. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo bwari bukwiye guhagarika agatotezo hamwe n'iterabwoba biriko birakorerwa abateshejwe izabo kubera ubwimo bwo mu mwaka wa 1993 baba muri site ya Buraza mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo kugira basubire ku mitumba baje bavako. Ivyo biruko mu gihe urongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu yaraherutse kumenyesha ko ata muntu numwe yotahukanwa ku nguvu mu gihe atumva ko umutekano wiwe wubahirijwe. Turaza kubabwira n'ibijanye n'umugera wa COVID-19 ubandanya ugwirirana aho icegeranyo cyo kuri wa 9 myandagaro cerekana ko abandura ako karanda biyongereye ku rugero rwa 11% mu kiringo c'imisi 3 gusa. Iyi ari incamake mu kanya turinjira mu idonido y'aya makuru. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuhere mu gisata c'intwaro mwari mpejeje kuvyumva mu ncamake leta y'u Burundi ishobora kuzoriha amahera arenga miliyari ijana ku ndishi y'akababaro kwishira hamwe Pacific Tobacco International mu gihe yogumye kwega amaguru mu kugiriranira ibiganiro n'iryo shira hamwe. Iyo ndishi y'akababaro ikaba yaturutse ku manyanga n'ibiturire vyaranze abacamanza bo mu masentare y'ubudandaji iyungururizo hamwe na sentare ntahinyuzwa nkuko biri mu cegeranyo c'umugwi w'abahinga bo mu biro bikuru vy'umukuru w'igihugu. Idonido na Ines Gakiza. Icegeranyo c'abahinga batandatu bagenywe n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu casohotse igenekerezo rya 29 Kigarama umwaka wa 2009 kirerekana neza ko leta y'u Burundi itegerezwa kurihindishi y'akababaro ishira hamwe Pacific Tobacco International kubera amabi n'amakosa yakozwe n'abacamanza bo muri sentare y'ubudandaji na sentare ntahinyuzwa mu kurenganya ishira hamwe Pacific Tobacco International mu guca imanza zangondagonde barenze ku mategeko n'ibwirizwa shingiro. Ico cegeranyo kandi kirerekana ko ayo makosa yakozwe nabo bacamanza ashobora gutanga ishusho mbi y'igihugu no gucafuza imigenderanire y'u Burundi n'amakungu narigishira hamwe Pacific Tobacco International abarifitsemwe imitahe harimwo abarundi n'abanyamahanga baturuka mu Bwongereza na Tanzania. Mu guheraheza ico cegeranyo carerekana neza ko leta y'u Burundi yari ikwiye kwicarana n'ishira hamwe Pacific Tobacco International kugira batorere hamwe ingene iryo shira hamwe ryoshumbushwa congera kivunira akagohe leta ko ivyo biganiro vyoba vuba kugira leta ntizohave iriha amahera y'umurengera mu gihe yokwega ibirenge mu gutanguza ivyo biganiro. Kuva mu mwaka wa 2004 ishira hamwe Pacific Tobacco International ritanguye kurenganywa gushika ubu ibiharuro vyerekana ko iryo shira hamwe rishobora gusaba indishi y'akababaro irenga miliyari ijana z'amafaranga y'amarundi. Kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyesheje ko bacamanza bari mu barenganya abanyamahanga bazanye imitahe yabo mu Burundi, ishira hamwe Pacific Tobacco International ryarasubiriye kwitura umukuru w'igihugu, ariko nubu ibiro vy'umukuru w'igihugu ntaco birakora kuri ico kibazo. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzogaruka ku makosa yaranze abacamanza bo muri sentare y'ubudandaji na sentare ntahinyuzwa.
Ines Gakiza. Tukiri mu gisata c'intwaro nyene, abakozi bo mu gisata c'ubuhinga mu ihinguriro ry'isukari Sosimo bariyamiriza ubusuma bukorwa n'uburongo y'ico gisata. Bavuga ko atemerera abakozi ajejwe kurangura akazi kabo ko gukora ivyuma iyo vyapfuye, agahitamwo kuja kubikoresha hanze y'ihinguriro ku giciro c'umurengera kugira kureko amafaranga anyuruza. Ido na Onezime Dushimagize. Abo bakozi bo mu gisata kijejwe imashini z'ishiramwe Sosumo bagirizanye kuze aho arongoye ico gisata katabemera kurangura neza akazi bajejwe. Bavuga ko nayo mashine ibigwaye akantu gasanzwe aca yimanukana mu gisagara ca Bujumbura aho yakishira hamwe amafaranga y'umurengere yo gukoresha icuma kigwaye. Bemeza ko ivyo vyose aho ikuze abikora mu ntumbero yo kurondera amafaranga anyuruza afatikanije n'uwitwa Ndayiragije Desire. Ihangiro yihaye yo gukorana n'umborera kure yitwa Ndayiragije Desire bakica mu mashini hama bagaca bahamagara abakozi bo hanze bagaca baca amahera y'umurengera miliyoni 10 zo kuri iyo mashini, ugasanga ishirahamwe risohora rivuye kuri wa benshi ngo hapfuye ikintu cy'umwe kumbe bakoranye bagaca hitamo kugabura ayo mafaranga n'abakozi bo hanze. Abo bakozi basaba abarongoye ishirahamwe Sosumo guhagarika ubwo busuma ngo ko buri mu bituma iryo shirahamwe riko harihomba. Twagiye twisemerera kuva kera tuvuga tuti uyu muntu ntariko arorohereza ico gisata. Tukaba dusaba ubuyobozi yuko ivyo bintu bikurikirana hafi bakabiraba bakabihagarika kuko bituma ishirahamwe risubira inyuma. Abo bakozi ba Sosumo bo mu gisata c'ubuhinga bavuga ko bamaze gushikiriza ico kibazo abarongoye iryo shirahamwe ariko ntihagire igikorwa ngo ubwo busuma buhagarare. Mu ruganda rwa Europensa bashobora kuronka Ndayikengurukiye Aloyize arongoye ishirahamwe Sosumo ngo tumve ico bivugako. Arakoze na Onezime Dushimagize. Musitanteri wa komine Kanyosha intara ya Bujumbura yaraye abogojwe mu mabanga yiwe kwitegeko ry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu vyo yagirizwa harimo gukoresha nabi ubutunzi bwa komine hamwe n'ubundi bunyonyezi butandukanye yagiye arakorera abo yarajejwe gutunganiriza. Ni inkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze. Naumvukiye Genevieve niryo zina rya musitanteri wa komine Kanyosha iri mu ntara ya Bujumbura yahagaritswe muri ayo mabanga kuri uyu wa 9 Myandagaro umwaka wa 2022 nkuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati Gervais Ndirakobuca yabimenyesheje mu itegeko shikiranganje inimero 530 bagakwego 2391 rimuhagarika. Musitanteri Naumvukiye Genevieve yagirizwa gukora amakosa menshi akomeye, ayo nayo akaba ari ukutubahiriza amategeko agenga itangwa ry'amasoko rusangi. Yaratanze hadakurikijwe amategeko isoko ry'amakaye akoreshwa mu ngo kaye de ménage, kunyuruza amafaranga y'intererano atangwa n'abakozi ba komine mu mashirahamwe INSS hamwe na Mutuelle de la Fonction Publique, uguhonyanga amategeko agenga ubutunzi bwa komine mu gukoresha ubwo butunzi bidaciye mu nzira nyayo, hamwe no guhuvya ivyegeranyo bitangwa n'inama ya komine. Ivyo vyaha yagirizwa akaba ari byo vyatumye ahagarikwa muri ayo mabanga yararimwo. Naumvukiye Genevieve akaba abaye musitanteri agira 4 ahagaritswe muri ayo mabanga kuva mu ntango z'uno mwaka. Abandi baheruka guhagarikwa bagirizwa kunyuruza no konona ubutunzi bw'amakomine bari basanzwe barongoye ni Sebigo Pascal yararongoye komine Kiremba mu ntara ya Ngozi, hamwe na Niyongabo Jean Pierre musitanteri wa komine Mutambu yo mu ntara ya Bujumbura. Uko ari babiri bakaba bahagaritswe n'umushikiranganje Gervais Ndirakobuca mu mpera z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Aha nitwo kwibagira n'uwitwa Adrien Ntunzwe n'Imana yahoze atwara komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro, yahagaritswe muri ayo mabanga mu ntango z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka yagirizwa urudandazwa rwa magendu rw'isukari y'ihinguriro Sosumo, akaba yafatanywe toni 2 z'isukari. Marie Ange Irakoze urakenuye. Iyo muriko murakurikirana radio RPA ijwi y'abanyagihugu, mu kanya turatandukira yavugwa mu gisata c'agateka kazi na muntu. RPA Inararibonye muri politiki y'u Burundi haranegura ingendo y'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD yo gutoteza no kwangaza abateshejwe izabo bari mu gihugu hagati. Frederico Bavuginyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu afatiye ku mabi ariko arakorerwa abateshejwe izabo bo muri site ya Buraza, komine Buraza, intara ya Gitega, mu kubabomorera amazu kugira ngo bate bomoke basubire iyo baje bava. Ahanura abarongoye y'u Burundi muri kino gihe kwigengesera kuko nabo nyene ngo batazi ibizobashikira ejo canke hirya
hirya y'ejo. Kurikira Frederico Bamvunyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu mu Burundi. Ndumva yuko inzu 30 z'abateshejwe izabo muri komine Buraza zasambuwe n'ubutegetsi n'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo abo bantu baburi iyo baja basubire iwabo. Mu majambo make ubwo n'ubugizi bwa nabi. Kandi umugambwe CNDD-FDD wabwirizwa kwikuramwo iyo ngeso mbi y'ubugizi bwa nabi amenya, kuko umuntu asa n'uwundi, umubiri twese turawutwaye, uwo gusamburira inzu kugira uturatuzwe birababaza kandi nabo byo bababaza. Wogenda muri zirya ngoro ziwabo bakazisambura bakazitako amabombe bakabura iyo barara, byo bababaza. Ni kuki uwo munyagihugu amaze ngaho imyaka 29 yaragerageje kwiyubakira akazu, uyu munsi uzo ubukene buri mu gihugu ukavuga uti ndagusamburiye inzu kuko ndakugaba, gira icyo ushaka ntacyo nshobora kunkorera jewe, angara. Je ndibaza ko ariyo mivumo ihanze abarundi kuko barakoze ibibi byinshi kandi niwe ntibashaka kubireka ngo bihanure baje ku nzira gukora ibyiza, kandi bari bafite uburyo n'umwanya wo gukora ibyiza. Ikindi umuntu ari bwongereko nuko abo bantu bateshejwe izabo sikosa ry'iwabo, nta kibi bakoze uretse ko bacitse ku icumu. Hanyuma uyu munsi bagasaba ko ubutegetsi bubatunganiriza, aho kubatunganiriza bukaza ahubwo kubakekeza, bukaba bomora ati nimuve ngaho. Jewe nsigurirwa ko ari uwo mugambi bafise kuko barabigerageje muri za Ruhororo n'ahandi, mugabo abanyagihugu barakura hasi. Ikindi ndi bwongereko nuko hakoreta igira ivyo. Jewe narasiguye kenshi kwinyishu atahandiri atari gufata ivyo bigwati bakabigira amazu meza, bakabigira ibigwati by'amahoro by'ubumwe, zabashiramwe abahutu n'abatutsi n'abatuka aho bari, hanyuma bakabakira amazu meza, bakabaha amatara n'amazi, hanyuma bakagira iyindi mirimo atari kurima. Imirima yabo bagashobora kuyirima kijambere bafashijwe n'iyo leta nyene, hanyuma bakazohindura n'ubuzi. Ibi rero usanga abarundi babuzi yabaje niyo bava kubera ubukene, akaba ariko bava mu bukene. Rero leta y'u Burundi namba ibigira ibibona, namba ibigira ku bujuju, namba ibigira ku ndambi, biragoye kumva ivyo leta iri kwirakora. Nta nsiguro bifise ukujambe kw'abarundi mu mibereho yabo, kwari ukubakura muri iyo minyaganyaga ukabashira ahantu habona, ukabayo matero ukabayo amazi, hanyuma bakabana vy'ukuri. Ibi byose bariko baragira ntaco bizobamarira. Ikintangaza n'ingene batigera bategera ko ivyo bariko barakora ejo bejo bagwarukako kandi bikabamerera nabi batabizi kandi bari gushobora kuvyirinda. Frederico Bamvunyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Naho rero abo bateshejwe izabo bariko barasamburirwa amazu mu mpera z'ukwezi kwa Rusama uyu mwaka, userukira umugwi w'igihugu wigenga hujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu majambo avunaguye yari yamenyesheje ko ata muntu numwe azotahukanwa ku gahato. Sixte Binyi ni Muraba hakaba mbere yanamenyesheje ko naho leta yoba ikeneye ico kibanza ibwirizwa kubanza gutegura aho yimurira abo bateshejwe izabo imbere yo gutangura kurangura imigambi yayo. Sixte Binyi ni Muraba arongoye umugwi CNIDH. Ega nta muntu birukana ku ngufu, ahubwo hariho abaturuvomoteri umuntu n'umwe birukana ku ngufu. Umuntu abonye yuko adashoboye kugira ikibanza leta igikeneye barabunguruza bakabashira ahandi gushikaho bumva bonyene ko bashobora gutaha. Dufite amakampani dusigurira abantu kugira ngo turi kumena hasi bamenye by'abahunze ingene bashobora guhunguka, kandi hari amadesani menshi amaze kuba kugira ngo mbere n'abahungutse bashobore kwigisha abandi bababwira ingene basanze ingorane babonye, canke abakiri mu buhungiro bashobore kuvuga igituma ico batinya icokorwa kugira batahe neza. Urumva bivana na site iyo ariyo yose. Nk'ubu turafite site y'ahantu bita Ishombo, bose batashe gushaka kwabo. Urasanga iyindi ugasanga amaze gutaha nka 30%. Urumva bivana n'aho ariho hamwe n'abantu ingene biyumva ko bo bashaka gutaha. Hari n'abandi bavuga bati twebwe tuzoza turataha kurima, hanyuma duhejeje kwimbura tugaruka. Leta ifite uburenganzira bwo kubahindurira ikibanza baba barimwo, kuko bivana n'umugambi w'icyo yategurira aho hantu, cyangwa ugasanga ahantu bari saha leta naho uwundi muntu akabagira harangurira umugambi ashobora kubunguruza bakabashira ahandi hantu.
uwo yari Sixte Vinyini Muraba arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH. Mwomenya ko abo bateshejwe izabo bituye uwo mugwi ujejwe ivy'agateka kazina muntu mu gihugu kuwa 2025 uno mwaka wa 2022 bawusaba gukurikiranira hafi ako karenganyo n'agatotezo bariko barakorerwa, ariko gushika ubu uwo mugwi ukabutigeze ubishura canke ngo ubwire ico bafashije. Mu gisata c'amagara y'abantu kwiyongera kumugira wa COVID-19 n'ubu ntikuracureha mu Burundi. Icegeranyo cashizwe habona n'umugwi w'igihugu ushinzwe kurwanya ako karanda kuri wa 9 Myandagaro cerekana ko mu minsi 3 iheze abandura biyongereye ku rugero rwa 11 kwijana. Uwo mugwi nyene ukamenyesha kandi ko uburere bw'ubuvuzi bune gusa muri 40 aribwo butatowemwo umugwayi wako karanda mu bipimo biherutse gukorwa mu gihugu cose. Idonido na Eroge Divin Remesha. Ingenzi zingana 49 nizo ziheruka gusanga zaranduye COVID-19 igihe zinjira mu Burundi. Hari hapimwa ababa 2450 ku mbibe zose z'igihugu kuva ku igenekerezo rya 4 Myandagaro 2022. Ni mu gihe abarenga 460 aribo baheruka gutoga umugira wa COVID-19 mu minsi 3 iheze mu gihugu cose mu bipimo hafi 4000. Umugwi w'igihugu ujeje kugwanya umugira wa COVID-19 umenyesha ko mu gihugu iyo ndwara yiyongereye ku rugero rurenga 11 kwijana mu kiringo cy'iminsi 3 gusa. Iruhande y'ivyo mu burere bw'ubuvuzi bugera kuri 49 uri mu Burundi 45 bwose bwaratowemwo n'imiburiburi umugwayi umwe wa COVID-19. Icegeranyo c'umuguje cyo kugwanya umugera wa COVID-19 cyo kuri uyu wa 9 Myandagaro cerekana kandi ko mu minsi 14 iheze mu gihugu cose abandura bamaze kwiyongera ku rugero rwa 87 kwijana ugeranije n'iminsi 14 y'imbere yaho. Ariko naho uwo mugera ubandanya kugwirirana mu gihugu, abiteza urucanco baracari bake. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bimenyesha ko gushika ubu abamaze kwikingiza neza mu gihugu cose badashikana 2 ku bantu 1000. Ivyo bikunyurwa nuko na zimwe mu ngingo zo kwirinda uwo mugera zidakurikizwa mu bice bitandukanye bigize igihugu. Ikindi giteye impungenge nuko leta yarayifuse ingingo yo gusaba urupapuro rw'ibipimo ku ngenzi zinjiye mu gihugu ikongera igakuraho ivyo kwipimisha kwa bafashe ingendo baja hanze y'igihugu. Eroge Divin Remesha. Tibabwire inkuru ivugwa mu gisata c'impunzi imbere yo gusozera umugwi w'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania hamwe n'uburongoye iyo kambi bari kumwe n'ubuserukirishira hamwe HCR bahora mu Burundi barashikirije impunzi kuri uyu wa kabiri cegeranyo c'ingene basanze umutekano wifashe muri rusangi. Bakaba bahurije ko naho atantambara ihari hakiri agahaze. Uwaserukiye ishirahamwe HCR akaba yaboneyeho akaryo ko kuremesha izo mpunzi azibwira ko atawuzotahukanwa ku nguvu. Inkuru ya Josiane Muzaneza. Mu kiringo c'amasaha 2 bamaze bashikiriza izindi mpunzi uko basanze ibintu vyifashe mu Burundi. Umugwi w'impunzi zari zagiye mu Burundi ziherekejwe n'uburongo ikambi ya Nyarugusu Siasa Manjenje hamwe n'abaserukiye ishirahamwe HCR babanje kudondagura intara bagendeye. Izo nazo ngo ni zimwe muzo mu bumanuko bw'igihugu gusa arizo Makamba, Bururi na Rumonge. Bamwe mu mpunzi z'abarundi bari muri ugo rugendo rwo kubera abandi ijisho bemeza ko umutekano uhari, ariko bagashimangira ko bitandukanye n'amahoro kuri buri munyagihugu. Bafatiye kuvyo babwiwe n'abatashe mu bijanye n'imibano bamenyesheje ko hakiri byinshi byo gukosorwa, banasaba uzohitamo gutaha kugenda yiteguye bikwiye. Aba ni bamwe mu mpunzi zari muri ugo rugendo. Akazina kanje ni Twasigayigagira abanatembereye muri komine Nyanzarake. Muri rusange ibyo tunatembereye igihugu cyose n'abanatembereye nk'imitumba 2 gusa. Muri rusange umutekano urakwiye, gusa no gutahura umutekano n'amahoro ari ibintu bibiri bitandukanye. Bisabwa yuko iyo ufashe umugambi wo guhunga ugenda witeguye. Ariko amahoro ari barashoboye kuganira n'abantu bahungutse, abahungutse bahungutse abasangwa abasangwa n'abavuga ati abahungutse bari kubera abasangwa bashobora bavuga bati ibi ubwo murahungutse mugabo mugomba kuca mugomba kujyana
Buganza. Urongo ikambi ya Nyarugusu Siasa Manjenje hamwe n'uwaserukiye ishirahamwe HCR muri urwo rugendo babwiye impunzi ko basanze umutekano hari mu Burundi, ariko naho biruko uwaserukiye HCR yabwiye impunzi ko ugutahuka tagahato birimwo kuko hatahu uvyishakiye. Siasa Manjenje arongoye ikambi ya Nyarugusu yanagiriye kamenyesha ko ingendo nk'izo zigiye kugwizwa, anavuga ko urundi rutegekanijwe mu kwezi kw'icumi kuza. Ku ruhande rw'impunzi z'abarundi bongeye gusaba abarongoye igihugu ca Tanzania ko agateka kabo ko kubahirizwa. Tumushimire na Josiane Muzaneza. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ni hano dusozereye amakuru twari twabateguriye kuri no bacumi myandagaro umwaka wa 2022. Mwakoze mwebwe mwese mwabanye natwe muri ano makuru, bagenzanje bo mu Ruganda bayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva nabo nyene bakenuye. Hemazare ninge ko mwari kumwe kuri micro nkaba ndabikebanuye nongera ndanabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu aho hose muherereye.